Amen. Haleluya kandi. Amen. Yego Yesu ashimwe. Amen. Ndabashimiye rwose mwese mwitabye aya masengesho. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero cyabeshimye Imana kandi uyu munsi tugikomeye twese twahuriye tugikomeye. Amakuru ashimye Imana yatuzaniye Dynace kaba iri kirakiza abantu indwara barwaye nyinshi hafi zose. Kandi kaba iri kirakiza abantu ubukene. Hata ku isi turi ko vraiment ibintu ashimye indwara zikomeye cyane. Indwara zidani n'izinyuma zirakomeye. Amaro nandi ndashimiye Imana ko yamenyekanishije ko namenye Dynace biciye kuri umushinga ntayiseho. Jewe uri we yabwiye Dynace. Hano ko yahantu kureba genzi. Yahubona iyi style ntiyizanye. Iyi style ni ya Dynace. Ubundi sinaje ngaha mizuku amenshi muranza abo twatanganye ngaha. Twari dukenye cyane. Ariko umunsi vraiment cyo twashimira Imana yadukoreye ibitangaza. Je nara kwijoro. Nari umunyezamu. Gaje uvuze umusiti abancongereza mbere. Cyane class. Uvuze icongereza ubundi amajambo meza no umunyezamu. Nyene ugacungira umuntu urumva ko babigoye cyane. Fete je ngaho Bujumbura ndemba yo nabi. Hadi umunyezamu imibu yose irakurya. Rero nguye imubi ngaho Bujumbura yose yose nandi. Arageze igihe itakimya erega kumenyera nere. Ubu cyangwa wanje. Ntiyari ikinja. Yariko rero uyu munsi aho ngeze sinkarizamu umunyezamu mundara mu nzu wanje. Iyo ndara ameze neza cyane gusa ntamubukinja. Rero cyo ikintu kuri Imana cya mbere. Cya kabiri vraiment ujyanye madamu wanje. Bigeze ko hari igihe tumerewe nabi cyane. Hamwe twabana n'imisi ibiri tutariye umunsi umwe wose ugahera abana bakarira tukora ico tubaha. Ubundi uri umunsi ukorera 80,000 uri umufisi izindi nshinga zo mu rugo bikini gupanga inzu. Urumva ntibyoroshe. Ariko rero icyo kitararenganye ubu vraiment ntangorane. Ahubwo n'uwo mpangiye ari havuga ati rega ntabwo nguranisha hafi. Ngiye kumutiza amafaranga. Rero nanje ndashimira Imana kandi indoto zose nanditse kugira ngo haramwe zitaraja mu buryo nazi zose nanditse zaratunganye. Ubundi nifuza mwese buri ngaha kwandika indoto, kwandika vision, icyo mukeneye gushika ko aha muri Dynace. Apana ile kuza umutwe uko nyine ko uri kuraza udafise vision. Nifuza ko mwese mwaje ngaha mufita vision, mwandika indoto mukeneye gushika. Umwe wese yandika ati 2026 nkeneye kwiherangeza aha. Ukiha igicapo cy'ubuzima bwawe. Ubundi kumyuza uko uzogumukonye nyine ukumukonye nyine. Ingero ndabereke akantu kamwe mukorera ko generally sindoto reka aponere atadusomera soma kuva ngaha ku ndoto nanditse ugenda urasoma ya mbere ya kabiri twumviza navivuye hama umve izosigaye soma ya mbere. Indoto ya mbere ni millionaire. Millionaire sako. Rero ubundi mu millionaire rero mva deja maze kugiza prix de $10 fois 6565 millions. Vai mafaranga si make. Isero hadra vivuye ico shaka kombi. Isa kabiri. Kabiri yiwe kugura imodoka. Kugura imodoka. Hori mu kwa gatanu yose hazoviva mu kwa gatanu. Ya gatatu. Ya gatatu ni kugira grade. Kugira grade nyinshi hariko yese kugira grade. Rero banavuye kuri star rank bukuje 3000 amadarenga na silver ubungeze kuri 1 star. Rero bageze ku grade ngahe atatu. Haro navivuye. Kugira kane kugera kuri konte nini platinum. Rero turazumva bagenzi. Banahereye kuri basic ga ariko platino iyi gisiyo niki. Honega basic na guranwe n'uyu mubawe. Ubu ni papa undamukunda cyane. Ubu yahavuye papa mama wavuye Imana papa mama hakurikiye uyu. Ashobora amfashe cyane aho ngeze umunsi ni kubera uyu umwubaho wanje. Hama yindi ndoto kugira time nini. Kugira timu nini. Aho nari nkiri umwe nta shaho n'abantu babiri. Ariko je musinjira nshiraho abantu babiri. Umunsi ni wa mbere njamo. Hego ujya ashujya Patrice. Ari n'undi yitwa ubundi yari ngaho mu rugo. Ari ngaho wanza Adrien. Hama kandi ndamukeje umunsi yashikanye star rank cyo mu Bibiliya. Umunsi yakwije star rank. Ni Adrien yari ngaho mu rugo. Superstar. Ni ndoto kugira ubumenyi muri business. Kugira
ubumenyi muri business ese rero kivuze iki hari umuntu atatazi ibyajemo umva akibaza ati banze kubaye reka nze kuyura akabanze gise ko bimeze ubanze ugira ubumenyi ubanze wige produit uzimenye ubanze wige ukuntu system ihemba rero ofete maze kuba ibyo byose ubizi dufite imbere utabizi nta mafaranga uzoronka yindi ingendo turi mwashubise neza ingendo lifestyle urumva ingendo ugafata indege agosere bwafa aho nafata bisi nkagirege bagenzi urumva se nafata na taxi urumva dari inkene ariko uyu munsi byo nta kibazo na kimwe mfise nico kwita class hamwe idoto kubaka inzu rero ivyo bintu byose nanditse tunashaka ko ni cyahe ariko uri umuduga no kubaka inzu rero birima umuntu wese ngaha yandike umva avuga muteze ico gitabo umva ace yandika ibyo nanditse ariko abikurikize ukikije bizogenda neza murakoze cyane kushimira Imana n'ibyo yakoreye amashyi menshi cyane